ikintu ca mbere utegerezwa kwitonda mu guhitamwo umuntu muzubakana. Ahantu nimba hari ahantu ukwiye kuba serieux, ahantu ukaba serieuse mu buzima bwawe, ni kuri decision y'umuntu muzubakana. Ntago baraba uburebure, ntago baraba ubugufi, ntago baraba inkomoko y'umuntu, ntago baraba amavuta, ntibazona guhenda, ntibaraba amavuta umuntu afise, ntibaraba umuntu azi kuvuga ijambo neza ntihazogire n'uguhenda, ntibaraba umuntu azi kuvugishwa, ntibaraba umuntu avuga mu mpemu, ntibaraba amafaranga. Naho ibyo byose biza bifasha cyangwa se bishyigikira, ariko ntibaraba amafaranga, ntibaraba mu maso. Bibiliya iratubwira mu migani ati umugore atazi kuroranya ameze nk'ingurube, ameze nk'impeta y'agaciro yambitswe ingurube mu zuru. Umugore atazi kuroranya, ni kuvuga ngo iyo urabye agashusho, ukaraba amafaranga, ukaraba amashure, ukaraba ubwiza, utabanje kwitonda neza, utora umuntu atazi kuroranya. Gutora umuntu atazi kuroranya bisigurike ni umuntu atazi ikintu gikenewe mu buzima n'ikintu yokora kugira ngo urugo rwanyu rushobore kubandanya no kugera kure. Ntabwo tugomba kuganira ku marelation y'akajagari, bya bindi byo kuvuga ngo ndagukunda, ngo ndagufitiye ibigumbaguma, ndagufitiye ama emotion. Kuraho ibintu bw'uburofa, ibyo ni ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Hagize n'umuntu akubwira ibyo nuko bidashoboka, ubundi wofata inkono ukamushishura. Mukundane muri ko muragira ibiki? For what? Ngo ndashaka dukundane. For what? Kukuye ntumbero dushaka kugera kuki? We fall in love for what? Urukundo ni projet, urukundo ni business. Ku kwezi tuzoza turinjiza. What is it? Ngo ndagukunda, ngo mbabarira, nari mfise umutima, reka ndamuvuge. Uyu muhungu Yesu we, kuva mbona abahungu bazi gutereta, uyu wewe n'isumu yapanya ararenze. Ewa yarafukama, babarira, please sote, ndagukunda. Urukundo amahigwe, ngerageza. Nawe wabona uri umukobwa bagupandishije ingazi baragufukamiye. You be like, oh, I've never get. Sinabwigere ndonka ona nk'iyi, cyubahiro nk'iyi. Ngani sheri reka kurira basi ndeme, reka basi tugerageze basi turaha basi ndeme. Reka ndakubarire, munyumvirize muri ngaha. Atari urukundo rufise intumbero yo kubaka ngo ugere kuri mariage. Abahungu bose bari ngaha, mwese igitsina gabo w'umujene, wa mukobwa we uri ngaha, n'uri kuri internet, uri kuri YouTube, hajya washize kuri Facebook. Sawa, n'uri kuri Facebook, tumukomera amashyi, yabigize neza. Ayo mashyi nayo wawe. Kubera gukora akazi neza, ntiwari uzi ko bogukomera amashyi, ariko kubera gukora akazi neza twese tumukomera amashyi menshi. Imana idufashe cyane. Nta muhungu n'umwe, ibi ndabivuze nuko mvuze nicaye, ariko nari kuvuga ngo mvuze ndabihagazeko, ariko ndabivuze. Nta muhungu n'umwe wa mukobwa we, nimba atari relation cyangwa se urukundo rukujana ku ntumbero yo gukora mariage. Umuhungu ari wese wo kwisi yose, nukijijwe, nuvuga mu ndimi, nuvuga ubutumwa, numuvugishwa n'umuprofeti, ntazogira ukubwira ngo aragukunda adafise intumbero yuko mukora mariage ngo agutwara ngo umwemerere. Ibi ndabivuze sinyatire numva noyisinya. Mwabakobwa ndabahaye uruhusha rwo kubangira, ntimuze mwegere mubemerere. Umviriza igituma ndabibabwiye. Nta
muhungu n'umwe, n'abahungu nga abahungu barabizi, nta muhungu n'umwe azogukunda adashaka kugutwara icyambere ngo akubahe. Azogukorera ibikorwa bigusuzuguza bituma uba disrespectful. Nta muhungu azoguha impanuro zikomeye zihambaye nk'umuhungu yifuza kuzomubera umugore. Uyu muhungu yifuza kuzomubera umugore, habwa ni sheri, irinde, izigama, prevent yourself, irinde. Araguha impanuro, abavuga ni ntihagire umuntu amuzongera, ntihagire umuntu antobera, ntihagire umuntu angirira nabi. Imana mfashe cyane gose. Ariko udashaka kugutwara, uwundi wari we wese azokubwira shu tubonane, ngwino ndabe nakukumbuka, kiri gute, bimeze hey, things like that. Imana idufashe cyane, biraryoshe, tubandaye. Iyo mirindi ni yande, ivuze twumve. Iyo mirindi ni yande. Sawa ubiriza. Uwundi muhungu wese azokurondera, mw'abakobwa banje mwe, abakobwa ba Yesu, akakurondera adashaka kugutwara, nta yindi ntumbero azoba afise, azoba ashaka ko muryamana. Ndabisubiyemo, ndabivuze, ndabihagazeko. Nimba umva, nimba wiyumvira ngo arakijijwe, nimba wiyumvira ngo ujya ngo muhungu ngo ntameze nk'abandi, inde yaguhenze? Who lied you? Ndabameneye ibanga. Umuhungu wese azogukunda adashaka kugutwara, nimba ataragusaba ko muryamana, nuko atararonka amahirwe, aricari karubaka, ariko araguhuha. Imbeba igomba kukurya ibanza kugwa. Once wasamaye ukifanya hivi, uramemukiye, nagukunda. Wibaza ko ari ihe yindi ntumbero aragufiseko. Imana mfashe cyane gose. Nico gituma nimugire ngo ndiko ndakavya abakobwa muri ngaha. Nimba hariho umukobwa ari ngaha yakundanye n'umuhungu hano, atari ugomba kumutwara muri bya bihe nyene umuntu atabarakura, I want to be in love, usange mutariko murashaka kujana mu ntumbero ifitanye isano n'ivya jalousie sexuelle no kuryamana n'ibindi, ari nga nahaguruke uyo mukobwa candamugurira impuzu y'ibihumbi 100. Stand. Ubeshe turi mu gicaniro, urahura n'ingorane ikomeye cyane gose. It is impossible. Every man, mwabyumvise ibyo navuze? Ubwo rero Imana ishatse gutabara ibihumbi 100 byanje. Ninde? Who here? Ninde? Ngo murakundanye, ngo turiseri isusu, mugakundana, atari ugomba kugutwara bikarangira atagusabye ko mujyamana canke ko mukora ibindi byose bifitanye isano n'iby'ubusambanyi. Nta hantu na hamwe uzomubona. Niko gipanzwe, niko cubatswe, nta kindi na kintu kimushobora guhindurabo. Usovuga ngo je ngo ndamukunda, ngo nguriya ngo turakundana, ngo kandi uriya muhungu ngo arakizwa, ngo araririmba neza, azogusatura aguturitse. Man mfaze cyane. Hallelujah. Ndakabije.
iyo mirindi ni yande, iyo mirindi ni yande, ivuze twumve. Ni kuvuga rero, nico gituma kubw'iyo mpamvu, kubw'iyo ntumbero, ntago duhereza uruhusha abakobwa bwo gukundana mbere yuko bafata inyigo yo kugira mariage. Ni distraction, no gutakaza umwanya. Is only lead to sin. Bishana intumbero yo kuja mu vyaha vyonyene. Imana ifashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Bituma umuntu bimuhereza intumbero yo kuja mu vyaha vyonyene. Nimba uri ngaha uri ufise umuntu ufise intumbero yo kugera kure, apana no mu vy'inkemu, ushaka kugera kure mu buzima, ushaka kugera kure mu buzima, ukaba utaragira programme yo kubaka yo kurongora, wa muhungu we rekana n'abakobwa. Nimba naho wa mukobwa we utaragira intumbero yo kurongorwa, uricari kuriga, uricari kuriyubaka, rekana n'abahungu. Utarekanye nabo nta hantu uzogera, bazogushisha intumbero, bazokubuza kugera kure. Kandi reka ndeke kuvuga n'abahungu n'abakobwa gusa, rekana n'abagabo. Uyu munsi s'abahungu bonyene barondera abakobwa, n'abagabo bangana nka so wawe bakuvyaye uyu munsi barashiruka isoni bakarondera abakobwa. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Naye wa muhungu we rekana n'abakobwa. No, udufaranga wari kwizigama utumarira twose muri, nagira mvuge restaurant, utumanurira mu marestaurant, uronse uduhumbi 100 aho kwisuganya ngo yegeranye, uciye utumarira ku mukobwa. Uri mu biki wewe? Usiyihe gahunda? Uronse uduhumbi 500, uciye umukubita gift y'ibihumbi 300. Ntuga umviriza, ndabivuge, ntakagira umuhungu cyangwa umukobwa atanga kado gift iyo ariyo yose ku mukobwa bakundana atari uwo bazobana, atakintu arigezako. Ayo makadomo yahagarike. Stop. Amagift y'urutavanako, amagift y'urutavanako uri kuronona. Ni waba ufise byinshi, kura mu byo ufise umuhe. Mugabo nta kintu urigezako. Uri kuramuhereza wewe gift y'ibihumbi 500 y'ibiriyoni, wewe utarashobora no kwigurira ikintu c'ibihumbi 100. Awumva ubwenge bwawe bukora neza. Ico si kibazo gikomeye cyane. Sheri wawe uramugurira telefone y'imiliyoni, wewe uta telefone y'ibihumbi 200 ufise, atari umugore wawe, atari uzotwara. Ivyo urabikora ukumva nta kibazo ufise mu mutwe. Abahungu shalom. Shalom. Zigama, keep your money. Keep your money. Saving amafaranga ya utangure business, ukori akazi, ukori gikorwa. Don't waste your money. Ntukoresha amafaranga yawe nabi. Nimba hari icyo umaze kwigezako, nimba hari ayo umaze kuronka, urashobora gukora akantu ariko apana ku exaggerate. Don't exaggerate. Urahereza umukobwa ubonye ngaho uwo ari we wese ngo yagutwengeye, ngo yakweretse amatako, ukaca umuhereza. Nta soni. Man dufashe cyane gose. Azoshaka twenga ubone n'akamira bugari, ntuzomuhe n'urwasha. Abahungu barabariye, basigaye babita kubajya. Barabariye, barabamaze k'ibintu. Umuhungu akaza gukopesha abahungu bagenzi b'ivyo ararira, umukobwa ariko aratura ibibe, inyama, kabenzi, amaragu, amaki. Na uri kurasaba udufaranga two kujya uduharage. Kubera ngo baby ngo kizima sheri wanje yaraye ahaze. Bazomutwara n'amafaranga yawe yahombe. Mu ntumbero yo kuzigama ubutunzi bwawe no kwizigama no kuba concentré, zigama uburyo bwawe. Abakobwa banyanse bariko barandabika imyori. Abwa ni none pastor uzikuri kuratwikira isoko. Ntago ndiko ndagerageza kubikira isoko, ndiko ndashaka ko abahungu baba concentré. Ni gute wewe usororera umukobwa ibihumbi 200, 500, 600, 700, 300,
nta konte y'imiliyoni nka 10 basi ufise, nta na konte y'imiliyoni 5 ufise, nta ngorane wumva ufise. Imana mfashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. You may have a problem somewhere. Hari ahantu ushobora kuba ufise akabazo. Imana igufashe yugurura amaso yawe mu izina rya Yesu. Niwasororera umukobwa ahantu uzomufasha, niyagira ikibazo cy'ubugwayi cyangwa ingorane uzokwa intervene, ntuzomute wenyene. Mugabo mu gihe atagwaye atabuze icyaje atangorane afise, ngo kumusororera na 10 ntuzomugeze. Abahungu musororere. Abakobwa barashabuye. None mpejeje kubigisha business ngaha, muriko muravuga oya yiki wazayino sa mwe microphone ambwire, ntago ndiko ndavyumva. Mureze microphone, mureze microphone ambwire mubangutse. Uriko uratambuka ko turiruka narimvuze ati tuzoyironderera. Komera amashi, mukomera amashi. Yes, icyambere bazoca babubaha, babahereze valeur, ntago bazopfa kubafatirana. Umukobwa afise akantu n'agaciro karaduga, valeur iraduga. Imana mfase cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Umuhungu yimaze ngo asohokane umukobwa ku gasarere k'ibihumbi 100 akoreye ukwezi kose. Ariko iyo singorane kwe agasarere k'ibihumbi 100 ukaca umusohokana nibohero kacawomani sheri nawe ukaca muraba sheri wanje arakaze akomeye, azomara ukwezi atajya, agashahara arakamaze akariye. Muze muba abana beza, muze murabagirira imbabazi abahungu. Ndakeneye uyu munsi Imana ifasha abakobwa, niba wabona umuhungu aguhe amafaranga uzavuga ni oya. Aze ngwitsa nigikunda ngo nigipasa nigisohoka. Uzamubwire genda wubaka ubuzima genda. Ubwo urakeneye kubaka ubuzima n'ukuri ariko reka ndababwira akantu kamwe. None nimba umuntu yananiwe kubona intumbero, mumugirire imbabazi, mumugirire impuhwe, sibyo? Muzoyato. Umva ndakubwira ikintu kimwe. Nimba umuntu atashoboye kumenya ivyo akeneye, ntashobore kumenya ko akeneye kugirira impuhwe ubuzima bwiwe, nawe ntuzobugirire impuhwe. Yes, so you are a man, uri umuhungu, urabona ko ari ivyo ukeneye, urazi kuzomara ukwezi kose utajya kubera agashahara ugahaye umukobwa umunsi umwe, umujanye muri restaurant ngo ushatse kwiyemera ngo werekane ko uri umugabo. Kera hariyo filme nabonye ngo zazini za kera za nyina wa Mbogo Kanyombya agiye kuraba nyina wa Mbogo, yaca afata amafaranga akayashira ngaho kugira ngo amwemeze. Hariyo n'abayashira ngaho kugira ngo bemeze, agaca yemeza agakuraho ibifaranga byinshi, kumbe yazanye ibifaranga byo kukazi yemeremo gukonsomamwo ibihumbi 50 byonyene. Akaca agaburira sheri ubona oya jesinjya cyo ni sawa. Imana ivaje cyane gose. Ukabona rero umutipe yahushije intumbero yiwe, nawe ntuzomugirire impuhwe. So mu majambo make rero ivyo nariko ndavugako ni kuvuga urukundo rwo mu bihe rutari urwo rukurategura mariage fiançailles, urukundo rudafise intumbero, rudafise purpose, ntago wemerewe kurujamwo. As a Christian, don't fall in love mu gihe urwo rukundo nta ntumbero rufise. Nsize ko akaburungu nta yindi siguro, nta nindi sobanuro nimwe irimwo. Points akaburungu
ntiwinjire mu rukundo wa muhungu we wa mukobwa we mu gihe urwo rukundo atantumbero ufise. Don't be in that love. Niwarubamwo winjiye muri distraction, niwarubamwo winjiye mu byaha, niwarubamwo winjiye muri consommation zitari nécessaire, niwarujamwo winjiye mu gihombo. Muriko muranyumva? Hallelujah. Ngaha ko ndababona abantu muri mu rukundo rutafise intumbero hano. So urukundo rwiza rero ruriko rurategura kuja kuri mariage. Ibi bintu nivyo mutegerezwa gukora. Ikintu ca mbere, check on who you want to get married with. Suzuma umuntu mugomba kubana uwo ari we. Icya mbere, raba caractère yiwe, raba ingeso yiwe. Check on the character first. Nta vyama vyera ngo de, nta muntu n'umwe ashobora kuba 100% ngo abe umumarayika, ariko at least guteranya gwa rukundo umukunda, hari ingeso zimwe na zimwe uzogenda wihanganira, sivyo? Mugabo hari izindi ngeso zidashobora gupfa kwihanganirwa. Itambere, wa muhungu we ntuze wigere winjira mu rukundo ngo ubane n'umukobwa, ubane n'umugore, urongore umugore adashobora kukubaha. Umugore wese utabona adashobora kukubaha, cishamo akarongo gatukura, mureka bandaye. Muriko muranyumva? Every woman who cannot respect you, every girl who cannot respect you, uyo ntuze wigere wemera kumuresha no kumuburaga kugira ngo mushore kubana nawe. Muriko muranyumva? Ikintu ca mbere umugabo akeneye ni ukubawa. Man has a respect, kubera umugabo ni umwami mu rugo. Praise God. So you need a respect. You need to be honored. Hariho umuhungu ashobora kubona umukobwa ariko aramusuzugura amufata uko ashaka. Ariko umukobwa ashobora kugusuzugura muri relation, ukamubwira ngo ndamukunda, ngo ndamwihanganira, pfa mu nzira, mureke genda, live. Muri relation murakundana, muri relation muri cyariko murakundana, aragusuzugura, akugwiza n'ubusa, nta gaciro aguha, ukabona kari karagusuzugura. Nawe ukaguma uvuga ngo ndihangana, ngo ndamukunda cyane. Komeza umukunde, uzobaho ubuzima, uzorira, uzogira igikomere utazopfa gukira ubuzima bwawe bwose. Ni ibyago n'ingorane kubana n'umugore atakubaha. Yesu adufashe cyane gose, kubera Bibiliya ivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo. That's what the Bible says. Mu gihe rero umugore atakubaha, niwe wabaye umutwe w'urugo, kandi habaye igihushane na contraire. Nico gituma na Bibiliya ivuga ngo bagore mwubahe abagore banyu. Ni kosa rikomeye mu gihe umuntu ari karagerageza guhitamwo bazobana, akamuraba hanyuma akabona ntamwubaha, akumirako, agatimbirako, kandi abona katamwubaha. Ufise garanti nke cyane y'urukurugo rwanyu ruzoramba. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Ngo bizohinduka, ngo bizoza. Umukobwa atakubaha muri fiançailles ntago azokubaha mu bana. Mu gihe muri fiançailles niho yategerezwa kukubaha, kubera ko atinya ko yo gutakaza. Mumaze kubana ho, iby'ubwoba bwo kugutakaza biba biheze. Imana idufashe cyane gose. Uzovuga ngo ngiye aha, ntabwo ndavyanse, ntahuja, icaraha, guma, kandi wari ugiye kuri gahunda ikomeye. Uri umukozi w'Imana ho, uzoba uhuye n'igeragezwa riteye ubwoba. Uzombwira ngo uyu munsi ndara mu masengesho, ndanse, ndavyanse, ndavuze oya. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu natufashe cyane gose. Uzomubwira ikintu akubwira ngo ni jewe ndi prioritaire. I'm the priority. So take care of me. Kandi ntaho uzoja, uzokwicara wemera ibiganiro, uzokwikorera umusaraba kuko isezerano warikoreye imbere y'ishengero ry'Imana. Imana ifashe cyane. Rero umuntu mbere yo kwirinda, banza urabe iyo ngeso uwo mugore yubaha bingana gute. Nico gituma jewe ndatangara muri imisi, umukobwa arashobora guhura n'umuhungu kuri telefone, ntibazinanye. Uzi ko abakobwa barinda? Reka ndabagaruke, murarinda muteye n'ubwoba. Muramenyanye kuri telefone, muravuganye, nta uzi uwundi. My dear, mukunzi, let me tell you, my precious, my dears, umuntu ni munini.
umuntu aragutse cyane. Muramenyanye kuri telefone, nababonye benshi cyane gose. Mumenyanye kuri telefone, yakubonye kuri stati cyangwa yakubonye kuri profile cyangwa yakubonye ahantu runaka, arakwandikiye, muravuganye, nagukunze, ndagomba ko twobana, twoshobora gutegura mariage, twoshobora gutegura urubanza, twoshobora gutegura ibi n'ibi n'ibi. Nawe mwakunze ugatangura kukurungikira udufoto, ugatangura kukurungikira amajambo meza, amapere video n'ibindi. Ikintu cyabayeho honyine ngaho ni seduction. Muriko muraseduisana mu majambo muvugana n'amajambo muganira, kandi mwibaza mwene nababwiye seduction ntago ari kwerekana ubwambure gusa bw'umubiri. Oya, hariho seduction y'amajambo. Seduction ziri mu buryo bwinshi cyane. Muriko muraba muri seduction y'amajambo, seduction y'amafoto, seduction kuba seduced n'ikintu ubonye, hanyuma ukaca wumva ibigumbagumba bifatiye kuri seduction, ukaca wibaza ngo umuntu wamukunze kandi wabaye seduced. Mukaca mutegura mariage, mwajeje mukaca mukubita mu nzu, divorce mu ndwi zingahe cyangwa umezi angahe. Nico gituma divorce zabaye nyinshi. Abantu bapfa kubana, abantu baraba gasura, bakaraba amataye, ibisusu vyovyo biri kumara abahungu bacu baraheze. Imana mvaze cyane gose. Hari umukobwa ajavuga none ko je ataco office. Ntago ari ibisusu vyonyere bimara abahungu, ni byinshi cyane. Abahungu batwagwa n'ibintu byinshi bica muri side mu maso yabo. Yesu natufashe cyane gose. Ukamuraba ukaca upfa kugira iki, kumba uwo muntu nagapiripiri. Iyo muvuganye abenze shu ni sawa, wariye umeze neza, oya banza kumva ko wewe wariye nanje nihonja. Ahejeje gukubita isahani isiniya. Mbabarira shu, mbabarira basi, ndira jya mu mwanya waje, ndira fungura basi ugiye kubwaje, kubwawe basi ndabikora. Araturitse ubugari, yari inusu yose y'ubugari bw'ibigori, gukubita yaturikije. Hasoni baraba mwabahungu mwe, abakobwa barajya ntibakabahende ngo ntibajya, ngo ntibajya. Baraturitse isahani amateke, bagakubita ubugari bw'ibigori, agaceza wariye, oya sindaye, ngo none umuntu ushonje, fungura basi. Mana mfashe cyane. Muriko muravugana mwijoro kuri telefone, amaguru mwadugije, amasaha ntahava, badugije amaguru ku gitanda, wacuritse umutwe, uburyohe n'uburyohe, ibintu n'umunyenga. Yobo, Imana mfashe cyane. Bakakugabira Tanganyika yose, bakanaguha n'ahantu hose abandi boze bandi nzoguha ibi. Mana dufashe cyane gose. Haleluya. Check on the character. Raba karaktere, raba ingeso. Reka twihute cyane, ndabona amasaha aragiye. Ko mbona afite ibintu byinshi gamana, mbona umwanya udashobora kunyorohera kubivuga. Ngiye kurangiza. So ibintu wohagarara ko navuze icyambere ingeso, raba karaktere. Icya kabiri menya umuntu, menya umuntu, mumenyane, menya umuntu uwo ari we, mumenye. Simuze ngo umenye ngo umufuko we, umenye pocket yiwe, umenye ahabika n'amakonte n'iki, menya umuntu uwo ari we. Umuntu arakwinyegeza ko kumba umuntu afise abasheri igihumbi, afise backup. Mwaba hungu mwereka ndabibira akabanga. Umukobwa iyo muri ko muravugana utaramutwara, wibaza ngo we nguru umwe. Mugabo si bose ntago ari bose. Hariho bamwe na bamwe baba honnête, bakaba abizigirwa, ariko si bose. Mugabo hariho uwundi wibaza ngo uri umwe, ngo kibaza ngo uri umwe rero ngo uri kuramuresha, ngo uri kuramuvugisha. Abafise abandi nka batanu
ba depanaje niwavamwe azoca avugisha uwundi 5 abandi 5 hajya umwe ariko aramubwisha sote uwundi ariko aramubwira ni sheri uwundi ariko aramubwira sheri ibintu vyo kwigumura no kwivumbura rero no kwibuza amahoro urakomere kugatsinda rakumva umukobwa afiza amafection bariko baramuhereza hari uri karamubwira sheri fungura uwundi raba narungitse amafaranga uwundi ariko aramubwira numeze neza uwundi ariko aramubaza ibintu vyiza naho kacuja muri deception ngo yanse kumvugisha ngo ndababaye ukarara utaryamye ukavyimba umutima uzovyimba wongera uturike wongera umeneke Mana dufashe cyane gose haleluya abahungu sico kimwe n'abakobwa mwabahungu mwe mwitondere kino kintu cyane hakagira umuhungu upfa kuja muri deception ngo babare uje mu gahinda ngo umukobwa ntari karagira iki nta kandi ibi bintu mukora bon ni kosa n'amakosa kubera ko muri ko murasanzaza urukundo ntago heza ngo uheze wite ku muntu uko wategereza kumwitaho the love you should give ntago usubira kuyitanga neza okay ivyo rero bindi mutegereza gukora mu gihe mwamaze kuba muri relation muri ko murategura urubanza mutegura kubana mutegura urugo rwanyu ivyo mutegereza gukora n'ubuzima mutegereza kubamwo nuko ibi nivyo mutegereza gukora icambere mutegereza gukora Yesu nashimwe haleluya icambere mutegereza gukora